Reka turamutse cyane bakunzi mwese ba Burundi aho muri hose nibaze kumeze neza. Ego mvuge bwakeye canke mwiriwe bivanye naho umuntu wese ahereye ariko aradukurikirana mu uyu mwanya ndetse n'umwanya ushobora kumviriza iki kiganiro. Reka turamutse mwese muri rusange nibaze kumeze neza kandi mwaramutse impore. Hama ku mazina ni yose ngarefise uko bisanzwe kuri Burundi nabashikiriza ibiganiro umwanya ku mwanya. Ego hama ikintu nashaka kuvuga ko na cyane ko nari maze igihe kinini nariko ndavugira ndetse ndi kure cyane igisata ca filimi, ariko ubu nagarutse ngomba ntangure nako no kwezi kukivugira cyane no kuvuga ibintu bimwe biba bigiye bitandukanye n'ukuntu cyagiye kizamuka, aho cyagiye giterera intambwe, aho cyagiye gipfira mu bihe vyagiye birarengana. Rero no munsi ntabwo mvuga ibintu byinshi cyane, no vuga ko nza kuvuga biki muri byinshi nateguye nzoza ndababwira ku munsi uko bizogenda bikuri. Ego mwahawe kaze rero mu kiganiro kivuga ku bintu vy'amareresi mu Burundi. Ireresi mu Burundi mu misi yaheze narababwiye ukuntu yatanguye, aho yatanguye itangurira kuri ba Mugisha. Hariho nabandi batanguye inyuma batanguriye Mugisha, ariko abo hari abo twamenye nabandi tutamenye. Hari abagiye baraba filime ya Mugisha, hari abagiye baraba filime ya Debora. Uko vyagiye bikurikirana gushika n'ubu izo filime ntago dushobora kuronka filime ikwiye bivanye n'ukuntu ibintu vya réseaux sociaux bitari bwatera imbere. Twararaba sinzi ukuntu zanadushikira sindanavyibuka neza, ariko ico nzi cyo izo filime nta muntu numwe yari mu kino gihugu canke yumva ikirundi naho yaba ari mu makungu atashoboye kuyibona. Novuga ko mw'ubwo buryo bwari uburyo bwiza bwo kugira ngo filime y'u Burundi igere kure ata réseaux sociaux ihari, ariko yarageze kure kandi vyarakunze. Ariko no munsi twibereye kuri réseaux sociaux cyane. Filime y'u Burundi igezehe inyuma y'ivyo bintu byose bimaze kurengana, hamaze kurengana za Debora, hakarengana za Mugisha. Ico gihe hariho filime zarenganaho zo mu Rwanda twumviriza cyane, Bakanyombya, Intare y'Ingore n'ibindi bitandukanye. Twararaba filime za Bakanumba n'abandi batandukanye. Ariko gushika no munsi igituma mvuga ko igisata ca sinema mu Burundi kiriko gitera imbere, uno munsi izo filime ntizikirangwa mu gihugu cy'u Burundi, ndetse natwe trateye intambwe tuja kuri réseaux sociaux dutangura gukundisha abarundi n'abakuzi b'u Burundi n'abantu bumvira Kirundi muri rusangi ibikorwa by'u Burundi, ndetse na cyane ko tuko tuva ku rwego rumwe tuja kurundi. Rero vyatangwe gute? Tumaze kuva muri Debora, Mugisha, Intare y'Ingore, Bakanyombya na Bakanumba bose twaciye twegereza dutangura kubona ba Bere Nduwayo, Fanny Lavine n'abandi batandukanye. Nibo bantu twatanguye kubona batangura gupostinga ku ma YouTube za muri rusange abantu batarazijukira cyane izi telefone dufise zicitwa ibitabo. Rero telefone zaragwiriye, abantu batangura kujijura. Sinzi ko n'amahera yaciye agwira, kwaho kusanga n'umwana mutoya afise telefone, aho kusanga kera ahantu wari uri nko mu nzu 100 zikwegereye ugasanga telefone bitu gitabo yari ifise umuntu umwe. Ivyo rero byari bigoye ku bantu badandariza kuri réseaux sociaux baronka amahera ariko baronse views. Ico gihe byari bigoye kugira ngo habe iterambere. Ico gihe kugira umuntu akore filime yari isopa 100%, aho bitandukanye n'ubu uri isopa ariko ntiwisopa 100%, naho atamenshi ashobora kuboneka, naho bidashobora gukunda ko YouTube ishobora kuguhemba amahera wipfuza. Ariko uno munsi hariho abanyamitahe bahari, abafise amakampuni atandukanye barashiramwe amahera mu bintu bakaguterera, bakavuga ati komera kugwa, n'abaguha amakwaje bari menshi kugira ngo ube ukora wisanzuye. Rero mwico gihe kuri ba Bere na ba Fanny Lavine n'abandi benshi ntashoboye kuvuga, n'abandi bagiye bavyuka mu nyuma turaza kubashikako, hatanguye gukora n'inguvu nyinshi cyane, nubwo bitari byoroshe, nubwo haciye hakurikiraho gucanamwo kwaba, ariko ni mu ntumbero nziza kugira ngo ibikorwa bitere imbere. Abere, Fanny Lavine bamaze kuba bakorana ndetse bagakorana n'ibikorwa byinshi bitandukanye, hagiye havugwa imigwi iba igiye itandukanye, aho twagiye tubona imigwi Twafa, Abere Nduwayo officiel, turabona amakampuni menshi ndetse n'abantu bagiye bategura ibijanye na filime babaye benshi cyane. Ariko turavuga kuri Fanny Lavine na Abere aho bakoranye bagera ku rugero rw'uko
badashobora kubandanya bakorana. Ico gihe haraba icuka kibi, haraba amajambo atandukanye, haraba gutukana ndetse no kubwirana nabi sur réseaux sociaux. Abantu bari bakizamuka bagishuhiye ama réseaux sociaux, niho yarakiza. Ariko Imana yarakinze ko ari kugira ngo umuntu wese abe amenye umwanya abarimo. Byaragenze neza aho Fanny Lavine habaye gutandukana cyane na Abel mu bintu bitoroshe, mu bintu bigoye cyane, ariko ico gihe byarakunze. Ico gihe Fanny Lavine yaciye afatanya n'uwundi muntu bitwa Liberi Batazira Nsoro. Ico gihe nabo bamaze gukorana, nabo nyene ntivyagenze neza mu iyo myaka, nabo nyene harageze igihe batandukana. Nabo nyene byagomba bibe nkuko bagomba gutandukana, hari ibibazo byinshi bibaye, ariko Imana irakinga, baratandukanye nubwo byaciye ku marezo sociaux, ntivyazana ishusho nziza. Ariko ico gihe nk'umugabo umushinga nawe w'ijunja n'ijambo Abel Nduwayo yarabiraze avuga ati ibintu shobora kurekera ngaha, sishobora kubaho mfise umuntu tutabyumva kumwe. Aca aritora, acaja gusaba imbabazi Fanny Lavine, bariyuzuza barasabana imbabazi, hama ibintu bigenda neza. Ivyo rero ntivyarekeye aho, filime y'u Burundi yashishikaye iduga ku rwego ruteye ubwoba, aho gushika ubu muri rusangi filime y'u Burundi ihagaze neza ku buryo ata muntu n'umwe afise ikibazo. Fanny Lavine na Abel Nduwayo bariyujuje, bameze neza, ubu bari mu gukorana. Fanny Lavine na Liberi Batazira Nsoro ubu byose bimeze neza. Ndavuga ko hagiye havuka amatimu abatandukanye, ndavuga amatimu ashika ngahe ni menshi. Ndavuga kwa Abel Nduwayo hari timu, kwa Sabas hari timu GN Films, muri kwa Fanny Lavine hari timu bitwa Twafa, aho n'ubu bongeyemo ikintu bitwa Solution Cup, aho baryohera abantu mu bintu bibagiye bitandukanye. Kwa Liberi Nsoro hari timu yo bitwa Burundi Film Academy, yo si timu komutere, ifise n'ishuri ryigisha ibya sinema mu Burundi. Nibaza ko niyo yonyene dufise yigisha ibya sinema mu Burundi. Yagiye iramura abantu benshi cyane, yagiye ifasha abantu benshi cyane gushika n'ubu iri cyakoraho, n'ubu iri kirahamagara abantu bazotangurana n'itariki 8 za kuno kwezi nyene dutanguye. Nuko rero muri rusangi ibikorwa bya filime mu Burundi bihagaze neza, kandi muri rusangi turashima, dushimiye abantu bose bagize umuhati, bagize umutima wo kumva ko iki gisata cha sinema mu Burundi cyo tera imbere kikava ku rwego rumwe kikaja ku rundi. Niyo mpamvu vuga ati abo bantu bubahwe cyane, kuko nabahizi si bya bose ibintu, ariko harabaho umuntu wese akiyumvira muri rusange, tukava ku rwego rumwe tugatera iyindi ntambwe. Nababwiye ati byatanguye umuntu yisopa 100%, ariko ubu Imana yaradufashije, hariho amakampani menshi ashobora kwiyumvira akaza kuinvestisa, ashobora kwiyumvira akaza kwamamariza muri filime y'umuntu, nkuko mwagiye mubibona kwa Fanny Lavine, hariho amakampani menshi yamamariza, nkuko mwagiye mubibona kwa Nsoro, hariho amakampani menshi bamamariza, aho mwagiye mubibona aho muri rusangi igisata cha sinema mu Burundi kimeze neza. Turavuga rero mu mikorere ndetse no mu myifatire, ndavuga mu ndero, naho nyene byagenze neza, aho igisata cha sinema mu Burundi muri rusangi cyabayeho umenga abantu bakiyumvira nko kumenga ni nahantu ho kuja guhigira ico bizeme chance ku bagore cyangwa se ku bagabo byananiye kubakana n'abandi bagabo, kuja abantu bavyari iwabo, iki ubusambanyi butandukanye. Ariko ivyo bintu abantu bariko barazu bariko bashaka kubibeshuza, berekane kare igisata novuga nk'ibindi bisata biri mu Burundi, ivyo bintu bakivuga ko atari byo, aho umuvyeyi ashobora kungika umwana ati genda wiga ibya sinema, aho umuvyeyi ashobora kungika umwana agende gukina n'abandi mu timu zibasigaye zitandukanye. Novuga ko muri rusangi two turatera intambwe, aho ubu filime mu Burundi muri leta irazwi, aho usanga bariko baratumira abasineaste bakaja kubana kumarana umwanya utari muto n'umukuru w'igihugu bayaga ibintu babigiye bitandukanye. Rero muri rusangi novuga ko igisata sinema kiko kiratera intambwe, tuva mu mikorere nkuko nako ndabivuga no mu ndero, tukaja no ku mashusho, amasanamu, izi video ni nziza cyane. Muri rusangi abantu bariko bakora video, bariko bariga, bariko bava ku rwego rumwe batera iyindi ntambwe. Rero turabandanye n'andi makuru tubabwire n'ibindi babigiye bitandukanye, ndetse kubakinyi ba filime bariko barava mu Burundi
begereza baja gukorera baja gukora ibikorwa vya sinema mu bindi bihugu ndetse no gutera intambwe na cane cane ko bisaba ko tuva ku rumwe tuja ku rundi. Nuko rero ivyo turabigaruka ko mu kindi kiganiro kiza gukurikira, mukomeze kubana nacu tongera tubabwira ati mudushigikira mu buryo butandukanye mu kudufata mu mugongo mu kuduterera ivyumviro. Turicari bato, nta myaka myinshi dufise ku buryo tudashobora guhanurwa, tuba dukeneye abantu bakuze batwitangiye imbere mwa bino bintu baduhanure mu buryo babwiye butandukanye. Nuko rero mukomeze kugira ibihe vyiza ndetse nawe kinde nziza, murakoze.